Ego ntanguye ubwa mbere kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana. Aha murabona turi ni mu Gatumba. Mu Gatumba ni muri komine ya Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Abenshi bakunze kuvuga ngo ni Bujumbura rirare. Aha rero tuhari kubw'imvo y'igikorwa tuvuga ko ari igikorwa c'Imana, ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi yiyumviriye gukora bivanye n'ibihe aba bantu mubona bari ngaha ibihe baciyemwo. Ni ibihe bitoroshe aho uruzi rwa Rusizi rwataye inzira yago winjira mu mihana, aho ikiyaga Tanganyika cadugije urugero cahora kiriko, noneho imiryango y'aba bantu ica yisanga iri mu kangaratete, abantu bateshwa izabo n'ako kaga. Naco gituma rero ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi CPEBU ryiyumviriye gukorana n'abo asanzwe barifasha mu bikorwa vy'iterambere no mu bikorwa vyo kugarukira ku mbabare, maze baratunganya aka gakemanyi baje gushikiriza uno munsi. Twaje rero mu ntumbero yuko dufasha aba bantu bahuye n'ibibazo, abantu bahuye n'akaga. Tubikora kubera ijambo ry'Imana ari ryo ribidutegeka. Natwe mu kumvira Imana tuvuga tuti reka dufashe bagenzi bacu bahuye n'ibibazo, kuko ukwizera kutagira ibikorwa nako ngo kuba gupfuye. Naha rero iyi mfashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu. Ibifungurwa ni ibiharage hamwe n'ifu, agatsima bashobora kwikorako. Naha rero hariho n'ibindi nababwiye bijanye n'ibikoresho vyo mu nzu. Aka karere turimo n'akarere gakunda gutegwa na malaria. Iyo ngwara ya malaria igafata imiryango myinshi, naco gituma twiyumviriye gutanga imisegetera kugira ngo bashobore kwikingira imibu ibatera malaria. Izi mfashanyo rero ntabwo ari za mbere tuzanye ngaha, ni imfashanyo ije ikurikira iyindi yari yatanzwe n'ishengero rya Pentecote rya Bujumbura. Iyi mfashanyo ni y'amashengero yose yakoraniye hamwe. Amashengero ya Pentecote y'u Burundi uko ari 15 aravuga ati reka dushike ku Banyagatumba. Abanyagatumba rero twabashitseko dukoresheje amatoni ashika 200 y'izi mfungurwa hamwe n'imisegetera ku miryango 903. Ivyo ni bifungurwa canke ivyo bikoresho kuri iyo miryango. Ariko kandi turifuza yuko kandi turafasha kugira ngo aba bantu bave muri aka kaga. Naco gituma tubafasha mu bikorwa vy'iterambere kugira ngo bashobore kwironkera mikoro, bashobore kuva hajya ahantu baje kuba mu miryango ahandi hadashobora gutegwa n'umwuzure canke hadategwa n'ibibazo kanaka. Nico gituma rero twabateye akama kugira ngo umwe wese akoresha inguvu ziwe ashobore gushika ku iterambere rirama, kuko ibi yuko tuza turarondera imfashanyo ni ivy'igihe gito, ariko dukoranye n'andi mashirahamwe nk'ishirahamwe ryashoboye gutanga imfashanyo ni ishirahamwe FIDA International. Ari naco gituma turishimira cane. FIDA International yo muri Finland yarakoze cane kugira ngo iyi mfashanyo ishobore kuboneka. Naco gituma rero dusaba n'abandi bose bafise akemanyi bakabazanire bagatange kugira ngo iyi miryango itabagwe. Sinobica amajambo menshi, ariko icifuzo cacu nuko nkuko twakoranye nabo muri Ministère ya Solidarité Nationale du droit de la personne humaine et du genre, twifuza yuko dukoranye na leta y'u Burundi abarundi bose tubashira mu buzima bwiza. Nuko rero turabashimiye cyane, turashimiye namwe bamenyesha makuru.